ubutungane ni karahara mu ruganda ntibacura. Uno munsi rero twazindukanye iteka nitekane yo gutanguriza igikorwa ciza, isekeza rigira kabiri ryo gushira mu ngiro imanza zabaye ntabanduka, hamwe nuko abacamanza muri ino sekeza bazokwishikira ku matongo ababuranyi basanzwe baburana. Hanyuma ikigira gatatu nuko abacamanza naho nyene bazogira ko bahinyuza ishikirizwa ikurikizwa abenegihugu bagumanye akangonongono babonye ko ritagenze neza. Ubwa mbere na mbere rero tugira dutera akamo abacamanza bo bafise ibanga n'ibango ryo gutunganiza abenegihugu, bakorane kino gikorwa ubwira n'umwete, batera iteka igihugu cabibarutse kikanabashinga ibanga ryo gutunganiriza abandi. Rero mpamagariye abacamanza bose bo mu gihugu cyose cy'u Burundi, duhereye muri sentare y'intango, sentare z'intango, muri sentare nkuru z'igihugu, muri sentare nkuru zisubiramwo, gufata nka nkama kino gikorwa ciza kizotuma mu gihugu cacu haba iteka n'itekane ku rwego rw'abacamanza bakorana ibikorwa vy'iyi sekeza ubwira n'umwete, batunganirize abenegihugu atawanje wangura, ataco babanje gusaba, barangwe n'umutima w'ubutungane koko. Aha tubwiriye ko tubasaba mu gukorana umwete ico gikorwa bitwararike gushira mu ngiro uko urubanza rwacitse. Ntituzumve abavuga yuko hageze gushira mu ngiro urubanza hashizwe mu ngiro urubanza rutacitse. Ivyo bacamanza b'igihugu cose muvyirinde, kuko nivyo bibandanya bitera iceyi urwego rw'ubucamanza. Nihagera gushika kwitongo, muragenda koko aho amatatari, muhashike mwihweze ibiranga itongo ritase, murabe hirya no hino aho imbibe zaryo ziva zikagarukira, mu ntumbero yuko muzosubira inyuma mufise ukuri kose, muvuga muti itongo haruguru rihana imbibe n'ibintu bigaragara biboneka, hepfo kubuko nyene, iburyo kubuko nyene, ibubamfu kubuko nyene. Ivyo nivyo bizotuma urubanza rumaze gucika hatazoba kujuragirika ngo hashigwe mu ngiro urubanza rutacitse. Mushike kwitongo, mwumvirize ababuranyi, mwumvirize ivyabona byabo, bibaye na ngombwa mubaze baba bari ngaho, abo muba mwabonye mwamurikiwe boshobora kubaha ukuri kose, kugira ngo bizokunde mwaramutse mushika kwitongo muhave mufise ukuri kose kuzo batuma mutunganiriza abatase atakudidinganya. No mu gikorwa nyene cyo
gusuzuma ingene ishirwa mu ngiro ryagenze, naho nyene mubikorane ubwitonzi, ubwenge, ubushishozi, kugira ngo igikorwa kizovamwo kibe igihiteko bwa mbere na mbere urwego rw'ubutungane, congere gihe n'iteka igihugu cose. Reka nsabe kandi mwebwe bene gihugu namwe musanzwe mufise amatati, ubu ni igihe co gukora mu ngendo shasha. Ntimugire ubuhizi, nimurondere kuba abahizi mu bintu vyo kwama muburana, nta buhizi burimwo. Nimurondere namba kuba abahizi mu kuburana, ahubwo riho murondere kuba abahizi kuja ku bikorwa vy'iterambere. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, General Evariste Ndayishimiye, adahengeshanya kuduhamagarira. Bisaba rero ko muhindura ingendo. Ubwa mbere na mbere ntimukoreshe ya mayeri yuko utagomba kwitaba ubutungane mu ntumbero yuko mudashaka ko imanza zihera. Hariho abantu hageze kwitaba muri sentare batungwa nayo bameze kugira ngo ntibikunde mu rubanza ruhere. Ivyo bizotuma baguma bakurondera hirya no hino, utaronka n'amahoro, nawe nturonke n'umwanya mwiza ukwiriye uwo kuja ku bikorwa vy'iterambere. Rero muri kino gikorwa mwarahamagawe, intonde ziramanitse ku masentare atandukanye, abegwa na kino gikorwa muvyitabire, mwitabe sentare mukorane, kuko ivyo vyose igihugu kibikora kugira ngo twese tuje ku rugamba rumwe rwo guteza imbere igihugu catwibarutse impetso yacu. Bene gihugu bavanura niyo ngendo ya kera, hanyuma mwige gushiraho intahishize, kuko byaragaragaye ko hari imanza zicika neza, ariko abene gihugu bakaguma biruka hirya no hino. Ivyo tubibonera hehe? Mu manza zishika mu bushikiranganje, araho umuntu yibaza ati zose nimbi, mugabo nyinshi cyane nizo nziza, ariko ntibareka baguma baza, kuko muri ya ntumbero yo kuvuga ngo nzokuburanya gushika ibujumbura iyo utazoshika. Ivyo muvavanure n'izo ngeso. Ari uwiyumvira ngo wowe hariya ntuzoshikayo, ngo je ndafise uburyo wowe ntuzoshikayo, noneho vyahinyutse kwishikira kukivaho navyo kuja kubika imanza Bujumbura. Umuntu azohora ashika, abo leta yatunganije ko batunganiza abandi bashike kumviriza kw'itongo. Ntawe uzosubira kubwira uwundi ngo bazogutwara iyo udashika. Rero bene gihugu bo ngaho, aha ndababwiye mwebwe, mbwira n'abandi bo mu ntara zose z'igihugu cose, mwitabire bino bikorwa mu ntumbero yo kuvavanura n'imigenzo yashaje. Ngasaba kandi abajejwe intwaro gufasha muri kino gikorwa nk'uko basanzwe babikora. Murazi neza ko dusanzwe dukorera mu nyabune, ukuzuzanya kugira ngo ibikorwa bikoreka mu gisata kanaka bigenze neza, bigahurirana n'ibikoreka mu gisata kindi bikagenda neza. Ivyo byose bica bikoreka ku neza y'igihugu, hamwe no gufashanya mu by'uburyo, ndetse mu by'uburyo, mu by'imiduga. Aha dusaba cane cane babura amatari b'intara, ba musitanteri bo mu ntara zitandukanye gufashanya nabo mu rwego rw'ubutungane, cane cane ku bijanye n'ivyo kwiyunguruza. Kenshi usanga urwego rw'ubutungane rutararonka ibikwiye, mubabe hafi dukore igikorwa
gihiteka igihugu cacu, kizotuma ishusho y'igihugu cacu ihinduka, ndetse iki gikorwa cyo gusanura ubutungane kizotuma n'abanyamahanga benshi bahurumbira igihugu cacu, bakizanemwo imitahe. Bamaze kuzana imitahe, akazi karaboneka, bamwe bashomereye bararonka akazi, n'ibintu bikaboneka mu gihugu cacu.